duhere kwidonido umuryango ni iki Imana witeze kwiki urugo n'abantu n'umugabo n'umugore igitsina gabo n'igitsina gore bahuye hanyuma bagacika umwe rero umuryango wose witezwe ko uza gutuma Imana ironka abantu ikoresha kwisi bisigura ngo umuryango rero urafise igikorwa kinini cyane witezwe ko Imana witeze ko nuwo kwigisha abawukomokamwo inzira z'Imana ubucutire kubugiranira n'Imana mu ngo zacu novuga tubishire muri pratique bigenda gute nibiki bikorwa nibiki tuvuze ko yomenga ego biraryoshe tuzogirana ubucuti none ubucuti bugizwe niki umugabo mu rugo umushinga naye mu rugo arafise igikorwa cyo kuzana umuco wo gusoma ijambo ry'Imana cyo kuraba ko abana bakura biga ijambo ry'Imana ariko kandi agahagararira n'imyanya yiharije yo gusenga ibijyanye no kwiga gusenga rero navyo naco n'ikindi kintu gikomeye cyane icambere hoho dufate nk'abana barigana cyane biragoye ko ubwira nk'abana ngo basenge udasenga ntibikunda ubwa mbere ho utegeza kubabwira gukora ikintu usanzwe ukora ikindi naco nuko umupfasoni umuntu na rugo arashobora na wene kugira umutima gutera intege urugo gusenga mugabo ashobora kubikora mu gihe umushinga ntawe wiwe ari yafashe ya mbere iyo umudamu ari washatse kuzana iyo culture uwo muco wo gusenga mu rugo naho aba ari umusenzi ameze gute umugabo abipinga atavyemera cyangwe atabiha agaciro aragira ingorane zidasanzwe nungo zabizera nibaza ko ikintu kinini twaduke guteramwe intege abantu nuko ivyo dukora byose mu ndo zacu ivyo turahaba ivyo tuvuga biba biriko bivuga Yesu biriko bivuga uwo muntu duha agaciro donc mu ngo zacu umuco wo gusenga ni karahara mu ruganda ntibacura kandi gusenga so gusenga gusa avec les mots ni no gusoma ijambo ry'Imana ni no kwigisha ivy'Imana ijambo ry'Imana rivuga abana bacu kandi tubibigisha ku nkoni nka kujya ko kwishuri ngo twate table turabivuga tukabivuga cash hama tukanabikora abana bakabitwigirako tuburorero bw'abana bacu mu ngo zacu twe karoro keza kandi abana baratwigirako barashaka no kwidentifya kuri twebwe mwavyumvise Pasteur Fidèle umwana ashaka kwidentifya kuri we natwe rero tuba karoro keza mu bana bacu abana bacu batwidentifyeko nagira nibutsa abavyeyi iki kintu umuntu ashaka kurondera abana ivyo bafungura amafaranga y'amashuri meza n'ibindi mugabo nagenda kubwiza ukuri iyo atubatse umutima w'umwana haragera igihe asanga n'ivyo yari yarondeye vyose atababisigiye ni vyiza yuko abavyeyi baha agaciro famille umuryango uburyo abavyeyi bo bikora buratandukanye ariko kubatumbereza mu ijambo ry'Imana bifise inguvu gusumba ikindi kintu ibi bintu bishikaho inkoni toshika bishikaho amategeko ya leta toshika bishikaho bishaka kuba ku mutima w'umuntu akaba umuntu w'umugisha mu muryango umuryango wishimira ati turanezerewe kubona naka yitiriwe umuryango kubera iki kubera ukuntu ameze ukuntu apanze ukuntu ari umuntu ahesha umugisha isi Numunezero gusura kwa namwese bakunze ibiganiro vya HTV ndabaramukije ndabaye kandi nikaze mu kiganiro cengo n'imiryango ikiganiro cengo n'imiryango ni ikiganiro turabira hamwe ibijanye n'urugo umuryango umugabo umudamu abana abatunzwe mu nzu ibyo navyo bibaraba bibari byinshi bibari ibintu bitandukanye kandi bigize urugo bigize umuryango ni hamwe muhora mwumva kenshi tubabwira ibijanye n'amafaranga ibijanye n'urukundo ibijanye no kwihangana entre abantu babiri bakundana tukababwira ibintu byinshi ndetse tuzadufata peut-être tunamaze kuko hari ivyo dusubiramwo hari n'ivyo tuzana bishasha mugabo no munsi hanini twashatse kuvuga ku kintu nibaza kigize umuryango kandi kinini mu buryo bwagutse kitwa gusenga nk'umukristo umugabo no gusenga nk'umuryango urugo rugizwe n'abantu babiri bitwa abakristo bitwa abigishwa ba Kristo abantu babiri rero bagize urwo rugo ni gute none babana nk'abantu babiri bagizwe no gusenga nk'abigishwa ba Kristo mugabo aussi bafise projet bafise umugambi w'Imana wo kugira urugo bakagira umuryango bakazovyara abana kugira ngo uwo muryango wabo ube ikibanza abantu basengeramo abo bantu basenga mu muryango ni bande ni babandi babiri muga aussi baratoza indero abana babo mu ndero babatoza harimo gusenga harimo kumva ijambo ry'Imana rivuga kandi mu gusenga bakabikora bisunze ijambo ry'Imana ribasaba ibyo rero niyo tuguma turabire hamwe mbega none gusenga nk'umuryango bimeze gute babikora gute mbega
ni ibintu dukora tubishatse canke ni ibintu dutegerezwa gukora kuko ari itegeko ry'umwami. Mbega ko tuzi hari igihe tudahuza umwanya gusenga nk'umuryango twese birakunda. Ivyo navyo ni ibibazo dushobora kuba dufise iwacu hajya mu miryango dusengera, mugabo ose dushobora kuba tuhora twibaza ingene vyogenda n'ingene vyo bameliore n'ingene vyo bavyiza rwose. Ivyo navyo tugomba tubifashwemwo n'umutumire wacu twarose uno munsi, n'umutumire yatwitavye kandi yaduteye iteka kuri uno munsi, nawe mukanya aratwidondora, tunamuha ikaze muri HTV. Murakoze cyane Madame Yvette, ndashimiye ku butumire. Yego, ku mazina nitwa Pastor Fidèle Ndizeye, nkaba nubatse, mfise umudamu umwe n'abana batatu. Yego, ibikorwa nkora nabyo ndi umukozi w'Imana, umupasteur, ndonga ishengero ryitwa Kingdom Messenger, rikorera mu Kinindo mu gisagara ca Bujumbura. Yego, mwakoze kwitaba ubutumire bwacu, mwakoze kuza kutuganirira ku bijanye na kino kiyago twashatse kugira kubijanye no gusenga, umuryango usenga. Duhere ku kabazo ka mbere, aho twokwibaza ikibazo tukavuga duti mbega duhere ku idonido, umuryango ni iki, Imana witeze ku iki? Mwakoze cyane kw'icyo kibazo. Tuvuze umuryango mu buryo bwagutse, abantu bahuye mwishyirahamwe cyangwa bahuye basanga intumbero bashaka kwitwa umuryango. Bafasha gufata akaroro kavuga tuti umuryango w'ibihugu vya Afrika y'ubuseruko, ugasanga natwe turimwo. Donc no kuvuga ngo birashoboka yuko ijambo umuryango mu buryo bwagutse rirashobora guhuza abantu benshi bafite intumbero imwe bariko barakorerako. Mugabo nibaza ko ikitwerekeye ubu twovuga n'urugo, tutokwita urugo rero kugira ngo umenye insiguro yago, uraba ivyanditswe vyera bivuga iki ku ntango y'urugo. Urugo rwaje mu mateka y'umuntu, Imana yiyumviye yazanye urugo gute. Aho rero niho uca uraba ijambo ry'Imana. Usomye Bibiliya yatwereka neza yuko mu gitabo cy'Itanguriro yatwereka neza ko Imana yakoze ibikorwa. Igice cya mbere, Imana yakoze ibikorwa mu minsi 5 vyo kurema, vyo gushira ibintu ku murongo. Mugabo hagera igihe yumvira yuko ikwiye kurema umuntu ishusho yayo, ase nayo amere nkayo, aganze ivyo yari yaremye. Niho rero Bibiliya itwereka neza ko Imana yakirema umuntu. Maze kurema umuntu ngo iraraba isanga umuntu ntibibereye ku Imana wenyene. Aho ni mu gitabo cy'Itanguriro igice cya mbere ku murongo wa 28. Aho rero niho Imana imaze kubona. Ariko nsubiye inyuma gatoyi, Imana yari yahaye igikorwa umuntu cyo kuganza ivyo yari yaremye byose. Kuganza dushaka kuvyumva mu nsiguro yuko kumbura Imana yari ikeneye umuntu ahagararira urutonde Imana yaheze gushiraho, kuko ivyo yari yaremye byose yari yasanze bimeze neza. Mugabe ikibazo Imana yari isigaranye ko ari kuvuga ngo mbega ibi byose nashize ku murongo kugira ngo bigume mu rutonde rwiza, ndakeneye umuntu ameze nkanje, asa nkanje, tuba mu bucuti, ashaye guhagararira inyungu zanje ku isi. Hanyuma rero niho yumva kurema umuntu amera nkayo, ase nayo, abihagararire. Mugabo ngo ikibona rero uteye imbere gato, ikibona ko ngo umuntu bidakwiye kuyibana wenyene. Niho rero ngo yaciye ngo imuronderera umufasha. Igitabo cy'Itanguriro igice cya mbere ku 28 niho yaciye ngo imuremera umufasha ameze nkawe, asa nawe, bashaka kubana. Kubwo rero haba havutse ikintu cyitwa urugo rero ni kuvuga ngo ni umugabo n'umugore babana, mugabo bahujwe n'isezerano rikomeye cyane. Yesu yavuze ko muri Matayo igice cya 10 ndibaza guhera ku 7 n'umurongo 8 gutyo, avuga yuko abo bantu isezerano riri hagati yabo rituma bacika umwe. Siko wumva nuvuga ngo abantu abavuka nashaka kubana ari umuhungu n'umukobwa, abantu bashaka gusanga icamwe bakitwa ko ari umuryango. Kanye mugabo urugo n'abantu n'umugabo n'umugore, igitsina gabo n'igitsina gore bahuye, hanyuma bagacika umwe, bagacika umubiri umwe. Ubu unyagezeho ibintu bavuga yuko abagabo basanga igitsina ashaka kubana, abagore ivyo si ijambo ry'Imana. Kuko ijambo ry'Imana turanize ngene Imana yatanguye urugo n'ahantu abantu babiri b'ibitsina bitandukanye babana, hakaba isezerano. Ijambo ry'Imana rivuga ko bacika umwe. Rero ubwo nigo rugo niko twokumva umuryango. Mugabo ico twokwitega ko nkora bivuga, ico twokwitega ku muryango nuko ufatiye ku gikorwa Imana yakikora umuryango maze kuboneka. Navuga ngo bivuga ngo Imana kibahezagira, irabahezagira, avuga ngo ni murondoke mwuzurisi. Bisigura yuko
Imana mu muryango hari ikintu ibona gikomeye cyane ciki cyuko bakwiye kurondoka. Kubera iki Imana ikeneye ko umuryango urondoka? Ni kubera iki gikorwa yari yaremeye umuntu cyo kuganza, bisigura ngo Imana irakeneye sinzi ko navuga abakozi bavukira mu muryango babandanye icyo gikorwa. Ni kuvuga ngo umuryango wa mbere wari nk'urubuto Imana ihagurukije. Rero umuryango wose witezwe ko uza gutuma Imana ironka abantu ikoresha ku isi. Kuko umuntu wese ari ngaha ku isi yavutse abavukanye umuhamagaro novuga wiharije w'Imana imwitezeko. Nuvuga rero ibikorwa by'Imana ntibishoboka ngaha ku isi kiretse habonetse abantu. Iyo ubona intambara ziko zihitana abantu, iyo ubona ibintu bitandukanye bituma abantu bapfa mu buryo ubona bw'ibiza, haba harimo ubundi mugambi wa Satani bunyegejemo kugira ngo Imana ingabire iteze mu bantu cyangwa imbuto yasize mu bantu zo gukora ibihimbana ibikorwa byayo ntibironke lo personnel cyangwa ntironke ababikora. Rero icyo cyari ikintu cya mbere Imana yiteze mu muryango. Ariko kandi ikindi Imana iba yiteze mu muryango turakibona Imana ivuga kuri Aburahamu ivuga ngo niwe yahagurukije kugira ngo yigishe abo mu nzu yiwe kugendera mu nzira zayo. Uravye umuryango wa mbere Adamu na Eva baravyaye abana, dufate Kayini na Abeli. Tubona igihe kimwe bagiye gushikanira Imana, usha guca wibaza uti none ibintu byo gushikanira Imana babikuye. Bisigura ngo umuryango rero urafise igikorwa kinini cyane witezwe ko Imana ibiteze ko nuwo kwigisha abawukomokamwo inzira z'Imana, inzira z'umuremyi. Ngira ngo rero ngerageje kwishura muri make umuryango ni iki cyangwa witezwe kwiki, ngira ngo nagerageje kubicako, sinzi yuko kumbure nyinshi natanze yo bayumvikana. Oyigo irumvikana gose. Tunabadaye n'ikiganiro cacu abitubwiye neza umuryango Imana witeze ko yuko muri rya muryango habavamwe abantu bafise kujya umuntu avuka afise umugambi wica zo Imana icimwitezeko. Abo bantu rero tubarerera mu rugo, twashaka ari gushika kwica kintu. Bega abo bantu barirwa gute mu muryango w'Abakristo? Abantu barirwa gute? Nibiki mwatanze akarero ka Kayini na Abeli batanze ibimazi babibonye ko bari abantu ba mbere. Nukuvuga ngo dushaka kumva mu muryango nibiki tugisha abana kugira ngo baregwe seru kugira baze accomplish wa mugambi Imana bitezeko. Barakoze cyane kw'icyo kibazo. Ayo majambo urabona ko Imana nkuko ndavuga yari yavuze kuri Aburahamu, ntituzi aho yari abimubwiriye, mugabo tubona Imana ivuga ngo mu gice cya 18 ivuga ngo Aburahamu niwe nahagurukije kugira ngo yigishe abo mu nzu yiwe inzira zanje. Bisigura ngo tuvuze ku miryango y'abizera, kumbure hari imiryango yo bitarimo abizera Imana, ariko tuvuze ku miryango y'abizera, umuryango umaze kuba wizera Imana, ikintu cya mbere ufise nukutuma abana cyangwa abawukuriramwo bagiranira ubucuti n'umuremyi. Sinzi ko byumva umuremyi, kuko mumaze kuba mwizera Imana mukiga ijambo ry'Imana, mukiga inzira z'Imana, haba hajemwo ikintu cyuko abo bana bamenya mu mitima yabo no mu bwenge bwabo yuko hariho uwabaremye kandi afite icyo bitezeko, yuko ubuzima budaherera ngaha ku isi, ubuzima suku vyujya no kuryama no kuvyuka, ariko hariho umuremyi yaturemye kandi atwiteze ko ibikorwa kanaka. Iyo rero hamaze kuba hariho umuremyi, iyi Imana twizera cyangwa dusenga irafise ibintu amategeko cyangwa ama exigence, irasaba ubucuti n'ubusabane. Ni Imana isaba ubucuti abayisenga, ni Imana ivuga, ni Imana yiyereka abayisenga, ni Imana yumva. So ibyo byose rero bimaze ko ari ibintu biranga Imana twizera, bituma abo tuvyara cyangwa abo turera mu miryango yacu dutegeza kubazana iki kintu cyo kubigisha gusenga no kugana ubucuti n'Imana. Icyo cya mbere. Ikindi nacyo novuga kumbure nuko Imana ku muryango tujuru wabizera, nuko iyi Imana mu mateka yayo cyangwa mu biyigize isaba yuko abayizera bagengwa nayo, babeshwaho nayo. Rero bice bisaba yuko abana turera cyangwa aba dutunze mu miryango yacu tubigisha kugendana n'Imana nk'isoko y'ubuzima, nk'isoko y'amahirwe, nk'isoko y'ibibagize byose. Nakuvuga ngo nukuba mu bucuti nayo, bakamenya ibyishaka, ibyigomba, bakagendera mu nzira zayo, ariko kandi bakiga kubeshwaho nayo. Bakiga kubeshwaho nayo kuko Imana ni byose. Imana niyo soko
kandi niyo izi kazoza kacu, niyo ishobora kuducira inzira kandi ikamenya iziturongoramwo, ikaturinda, ikatuzigama. Imana ivyo irabisaba cyane, isaba ko tuyizera. Urumva birivuga ngo usomye Abaheburayo igice cya 11 ku murongo wa 6 bivuga ngo utayizera ntishaka kwayihimbara. Kubera iki? Ngo uyegera wese yizera ko igize gute iriho, do iri réel, iri vivant. Sikigirwamana, kuko urumva mu yandi mahanga adasenga Imana umuremyi, barasenga Imana itavuga, barasenga Imana iri mu vyiyumviro, mugabo si Imana ishaka kuganira ubucuti nayo. Imana rero ya Aburahamu dusenga, Imana se umwami wacu Yesu Kristo, ni Imana ishaka kuganira imigenderanire n'uyizera. Ibi rero nivyo tutegereza gufashisha abana bacu kugira ngo batahure ko gusenga ni ugusenga mu buryo bw'ubucuti, ariko kandi ni uko tuzi neza yuko ukubaho kwacu gushaka kugira umugisha, gushaka kugira amahirwe, ibirenge byo papa yotanga, ibirenge byo mama yozana, ibirenge by'igihugu cyotanga, hari ukuboko kw'Imana gusumba byose. Imana nyabushobozi izobabeshaho. Ni ibirero bituma tumenya ingene turongora abo tureze cyangwa dutunze mu gusenga no mu kwizera. Amen. Urakoze cyane. Nashaka cyo tudugira aho nyene tuvuge ngo mbega turumva yuko igicapo kinini nuko abantu tufise mu nzu zacu natwe bw'ubwacu dutegerezwa kumenya yuko hari Imana muremyi kandi iriho, tukigisha abo abana bacu nabo dusanzwe dufise mu nzu zacu kubigisha iyo Mana, kandi tukababwira yuko iyo Mana turayizera. Mu kuyizera niho ibisoko ya bya bindi byose dushaka. Mugabo kandi iradusaba ko tugana ubucuti nayo, ubucuti reka kubugiranira n'Imana mu ngo zacu. Novuga tubishire muri pratique, bigenda gute, nibiki bikorwa, nibiki tuvuze uko yomenga ego biraryoshe, tuzogana ubucuti, none ubucuti bugizwe n'iki? Murakoze cyane kuri icyo kibazo. Icyambere kiturongora n'ijambo ry'Imana. Ariko kandi reka mvuge uko kuntu urugo rurafise amategeko yayo n'amabwizwa yayo. Nk'ubu ndaguhe nk'akarorero, Bibiliya avuga neza yuko usomye Abanyefeso igice cya 5 ku murongo wa 23 bitweka neza ko umugabo niwe mutwe w'urugo. No kuvuga ngo hariho uburongozi mu gihugu kumbure cyangwa mu mashyirahamwe atandukanye, iby'uburongozi bishaka gukorwa n'umugabo cyangwa n'umugore cyangwa n'umunarugo cyangwa n'umushinga ntahe. Donc iby'igitsina kuvyerekeye uburongozi aho hanze mu gihugu bishaka gukorwa n'uwari we wese bivanye n'ingabirano afise, kandi twese turabizi yuko twarakoze amashira hamwe, harongwe n'abadamu akagenda neza, hari n'ibihugu birongowe n'abafasoni bikagenda neza. Ariko kuvyerekeye urugo Imana yaratanze ngene uburongozi bumeze. Umugabo niwe afata imbere, niwe afata iya mbere, niwe hagarariye urugo. Niko bimeze, niko Imana yapanze ibijanye n'urugo. Rero bisigura ngo umugabo mu rugo, umushinga naye mu rugo arafise igikorwa cyo kuzana umuco wo gusoma ijambo ry'Imana, cyo kuraba ko abana bakura biga ijambo ry'Imana, ariko kandi agahagararira n'imyanya yiharije yo gusenga ku buryo bugaragara, akashaka discipline. Kuko udashyizeho indero uvuga uti urutonde tutegeza abana bategeza kujya gusenga, bagakura bafise umuco wo kuba mu nzu y'Imana gusenga, ariko kandi bashyitse muhira ukaraba neza yuko ijambo ry'Imana biga riri mu mvugo zabo, mu ngendo zabo, bibaye ngombwa ukanababaza umunsi mwiziki niba arabaja muri Sunday school cyangwa amashuri y'abana kunwa amashinga bateguye ngene bafasha abana mu ijambo ry'Imana, ukanababaza umunsi mwiziki mwiza indirimbo iyi bibekije ijambo ry'Imana, hanyuma ukabigisha gusenga, ibijyanye no kwiga gusenga rero navyo naco n'ikindi kintu gikomeye cyane. Icambere hoho dufate nk'abana barigana cyane, biragoye ko ubwira nk'abana ngo basenge udasenga, ntibikunda. Ubwa mbere ho utegeza kubabwira gukora ikintu nawe usanzwe ukora. Je ntaze karo gato ndafise umwana, ndibuka umwana wanje wifura afise imyaka 5, urumva nibuka yuko yigeze kunyegera ambwiye yuko agomba kuzarabyuka gusenga mwijoro ngo dusengere hamwe. Mugabo ndamwankira. Ni kwera yabona ko nkunda gusenga mwijoro, avuga ati nanjye ngomba kuzondaza gusenga papa dusengere hamwe. Mugabo rimwe kabiri naramwemereye akazuka gusenga saa 9 y'ijoro, saa 10 y'ijoro, mugabo mbona ko bimutera ingorane, agiye ku ishuri urumva cyavuga ntoya reko uzojyambo uzosenga ku murango. Nibuka ko ikindi gihe yigeze kumbwira ngo ashaka kwisonzesha, kuko yabonye ko hari gihe bambwira ngo kumeza akavuga ntisifungura umunsi nisonzesheje, ntashaka kwisonzesha. Ndavuga toya mu myaka yiwe ntaga ko wisonzesha. Mugabo ngomba kuvuga ngo biroroshe cyane ko umwana umubwira ikintu nawe usanzwe ukora nawe akagikora. Ikindi naco nuko
umupfasoni umuntu na rugo arashobora na wene kugira umutima gutera intege urugo gusenga mugabo ashobora kubikora mu gihe umushinga ntawe wiwe ari we yafashe ya mbere iyo umudamu ari washatse kuzana iyo culture uwo muco wo gusenga mu rugo naho aba ari umusenzi ameze gute umugabo abipinga atavyemera cyangwa atabiha agaciro aragira ingorane zidasanzwe birashoboka yuko umugabo atabironkera umwanya cyangwa umugore afite na programme nyinshi ariko umudamu ashaka gukora ikintu akamwibutsa kuko bimwita umufasha akamwibutsa ati nyabuneka abana tugishe gusenga mu rugo dusenge dufate umwanya wo gusenga ariko bitegeza kuba bishigikiwe kandi biterwa intege n'umugabo icyo kintu rero mu buryo bugaragara gitegeza gushigwaho umuntu akaraba abana biwe yuko umuco w'ijambo ry'Imana uri muri bo akaraba ko mu rugo rwiwe ijambo ry'Imana rifite ikibanza amadese anime nk'ubu turafite ama television muhira niki abantu gasanga baje amadese anime atandukanye tutazi izo dese anime usanga rimwe zivuga amaseri avuga ibintu biteye ubwoba ngo vy'amademo urumva by'ibintu ngo byo mu yindi si naturelle ngo ama esprit n'ibindi byose ukabona umwana aravyadukanye atangwa gukina inkino zo kurasana ziki zo gutera imigere bagenzi biwe ukiyumvira bikuye ukabura ariko burya umushizemo dese anime zijambo ry'Imana atangwa gutera inkuru zingene yabonye Yesu akiza abantu ibintu nk'ibyo gasanga uwo muco ukawuzanaho usuveya cyangwa ukaraba neza yuko ijambo ry'Imana rifise ikibanza mu muryango hanyuma rero iyo ijambo ry'Imana rifise ikibanza mu muryango biroroha nuko basenga kuko gusenga umuntu asenga Imana yiza yakwiriho hanyuma agatembera muri uko gutahura bigatuma ashaka ubucuti n'Imana yiwe umuntu agashaka imyanya yo gusenga ku mugoroba yuko muryama mugasenga mugahana tudohoti senga numve nawe senga numve nawe nudusanga ijambo ry'Imana ivyo bintu bikabaho inzira z'Imana zikaba mu rugo hakiri kare abana bakabibona n'abantu bose baba mu rugo bakabibona hanyuma bakabikurikiza usanga byagiriye akamaro keza cyane mu buzima bwabo yego murakoze cyane birafise akamaro cyane ko abana bacu tubatoza indero yo gusenga mu byo bakora byose kuko abana nibaza yuko bivanye n'imyaka baba bafise hariho ibi ama image ba memorize par rapport y'amajambo tubabwira par exemple nk'ubu ubuye ndamaze kubona iyo ufise ama television bakabona dessin anime imwe irimo Yesu bakagenda muri Sunday bakigisha Yesu ntacura kuva mu mutwe na image yo barayikapta facilement bivanye n'imyaka yabo donc nungo zabizera nibaza ko ikintu kinini twaduke guteramwe intege abantu nuko ivyo dukora byose mu ndo zacu ivyo turahaba ivyo tuvuga biba biriko bivuga Yesu biriko bivuga uwo muntu duha agaciro iyo Mana ngusabye ikintu ukama wigira Jean ndabishoboye nzokiguha utarigera unyuzamwe mwana dusenge Imana iraza kuduha iki kintu nibaza ko mwana akura afise iyo ico ciyumviro ca ikihe cyose mbuzi ikintu ndazonja kwibwira turamaze kumva kuri hasi Ivana baje gushinga nawe bavuga yuko kubera amasengesho mama wayo yabasengeye kubera ingene mama wayo yabatoje indero yuko ikintu bakenye bagisaba Yesu bamaze kubura avyeca nkavye batari hafi baragiye kubisaba Yesu Yesu arabibaha donc mu ngo zacu umuco wo gusenga ni karahara mu ruganda ntibacura kandi gusenga so gusenga gusa avec les mots ni no gusoma ijambo ry'Imana ni no kwigisha ivy'Imana ijambo ry'Imana rivuga abana bacu kandi tubibigisha ku nkoni nka kujya ko kwishuri ngo twate table turabivuga tukabivuga cash hama tukanabikora abana bakabitwigirako tuburorero bw'abana bacu mu ngo zacu twe karoro keza kandi abana baratwigirako barashaka no kwidentifya kuri twebwe mwavyumvise Pasteur Fidèle umwana ashaka kwidentifya kuri we natwe rero tubakaroro keza mu bana bacu abana bacu batwidentifyeko mwakoze cyane twashaka mugira akajambo kanyuma mugira abantu ko baradukurikira ni ihemanuro turatwara abantu bigora bivanye n'imyanya turatwara abantu bigora bivanye n'intege nke mugabo ni igiki umuntu yoshira imbere kugira ngo rwo arutoze indero nziza ijanye no gusenga murakoze cyane nkuko bivuze turi mu isi igoye cyane kubera isi ku muvuduko munini imyitwara ko y'ubuzima bashaka gushika ugasanga n'umuntu yabishaka mugaka atwawe n'akazi atwawe n'ibikorwa bitandukanye déplacement n'ibindi byose bitandukanye ariko nibaza ikintu gihari iyo ikintu uzi akamaro kaco uracigura uracitangira
bacitangira ku buryo ushobora kuvuga uti hako bibura gose reka dupange iminsi niyo ntoba ndahari mvuge nti ku munsi uyu hazokwigisha naka hazosengesha naka ukaba sûr yuko reka mvuge nti gicaniro kitazima gusenga kwagumyeho. Rero nibaza yuko ikintu gihari nuko dutangura kwigisha tukabwizanya ukuri yuko urugo rufise akamaro kanini cyane mu gutegura nkuko natango ndabivuga lo personnel cyangwa abakozi abakora ivy'Imana ishaka abahagararira inyungu z'ubwami bw'Imana. Uravye ingorane nyinshi ziba hirya no hino abari mu busho imanza ibintu bidashobotse mu buzi butandukanye ukaraba inyifato zitandukanye zitari nziza zihungabanya imibereho y'abandi kenshi usanga ari kibazo cyabaye mu rugo nindera umuntu yahawe itariyo nico yabuze mu rugo ningene mu mwanya vyategezwa gushirwa muri we bitashizwe muri we ugasanga igipolisi nico kije kwimushiramo kandi kice kimushamwe nabi ugasanga umwanya vyategezwa gushirwa muri we ntivyashizwemwo ugasanga mu kazi umushefu wiwe niwe urumva ariko yandika ama demande d'explication baramwirukanye urumva ugasanga bica biza bifise ibihano ariko vyari kuza gushika aho hantu bizana umugisha bavuga bati nukuri ni vyiza cyane uyu muntu yaronse uburezi bukwiriye. Nagira nibutsa abavyeyi iki kintu umuntu ashaka kurondera abana ivyo bafungura amafaranga y'amashuri meza n'ibindi mugabo nagenda kubwiza ukuri iyo atubatse umutima w'umwana haragera igihe asanga n'ivyo yari yarondeye vyose atababisigiye. Ni vyiza yuko abavyeyi baha agaciro famille umuryango uburyo abavyeyi bo bikora buratandukanye ariko kubatumbereza mu ijambo ry'Imana bifise inguvu gusumba ikindi kintu kubazanaho imitima yabo ibamwe kubaho uhoraho kubaho la crainte de l'Éternel kubaho uhoraho umuntu akagenda afise kimugera mu mutima akagenda azi ko hari Imana nzima agenda nasenga afitanye ubucuti nayo. Ibi bintu bishikaho inkoni toshika bishikaho amategeko ya leta toshika bishikaho bishaka kuba ku mutima w'umuntu akaba umuntu w'umugisha mu umuryango wishimira ati turanezerewe kubona naka yitiriwe umuryango kubera iki kubera ukuntu ameze ukuntu apanze ukuntu ari umuntu ahesha umugisha isi bituma ishengero rivuga riti wow kubona naka kuko ndagenda kwiza ukuri Madame Yvette mwishengero ni kuri twigisha ijambo ry'Imana abantu ariko iyo uhuye n'umuntu yagize ikibazo mu muryango urabiri yasho kuko ishengero ntijyahamagariwe gusubirira umuryango ibibona vy'ingo zifise ibibazo zigenda zirasambagurika muri iminsi hari urumva ibiharuro ni binini cyane vy'ingo zitubakwa ngo zishikame byose bivana n'ukuntu imiryango itegura abantu. Rero iki kintu cy'umuryango nagenda gutera intege kuri kino kiganiro mu bisengere cyane misheme inguvu kumbure kiafise ikintu kinini kizotera cyane kugira ngo na societe y'u Burundi imere neza cyane kuko ibintu vyononekaye mu miryango vyonekariye mu ngo biragoye baza kurepara ari mu gasho bashira mu gasho igipolisi kiza gifise inkoni gikubita urumva mu kazi baza bandika makete birukana umuntu kubera iki kubera vyononekariye ahantu mu ndero atahawe. Ibidiko ndabivuga ndazi uwari wese yumva ikiganira cyangwa ati ivyo ni byo kwanaka nimwe bikorera kwanaka. Rero abavyeyi nubwo bofatirwa n'ibikorwa bitandukanye vy'imibereho bamenye neza ko bategereza kugumiza umutima kuri iki gikorwa Imana yabahaye cyo kurondoka bakavyara hanyuma bakigisha inzira nzima inzira z'ubwami bw'Imana inzira zo kubaha Imana abakomokako nicyo novuga ndangiza. No kuri amajambo meza Pastor Fidèle ahejeje kutubwira yuko ingo zacu tuzubake kandi tuzitoze indero nziza abana bacu tubigishe ijambo ry'Imana tubabwire iby'Imana ibategeka gukora kugira ngo bashobore kuba muri nosi. Nukuri birababaje kubona umunsi umwe umuryango kijijwe abantu babiri bararamenye ukuri baramenye ijambo ritanga ubuzima batari haye abana babo bakagenda kuregwa n'isi bakaregwa n'igipolisi bakaregwa n'ibindi bintu bitandukanye muri nosi muhora mubona kubera ko iri jambo turiko turavuga buno buzima turiko turavuga bwo gusenga nibwo butoza indero nziza. Ntushobora kubura umuvyeyi ubizi neza iki jambo ry'Imana ari ryo ryonyene rizotoza indero nziza w'umwana rikanamuzigama mu gihe atari buzobure riramuzigama ari kw'ishuri riramuzigama yaragiye mu kindi gihugu mutakiri kumwe iryo jambo ni ryubika mu mutima wiwe kugira rize murinde gucumura ku Mana mugabo wese rize ritume aba umuntu muzima umuntu ashobora kugira ikimazi aba mukikuje. Bige twese twifuza ko abana bacu bagira ikimazi twese twifuza abana bacu ko batera imbere ntahandi two bironka atari muri amajambo ijambo ry'Imana
gusenga kunga ubucuti n'umuremyi umuremyi wiwe wewe uri anuti uri ahantu igikoresho Imana yacishijemwo kugira ngo uwo mwana aboneke mugabo si wamuremye uwamuremye yaramukeneye nawe aramukeneye kandi akeneye ko uba canal imwerekeza ku wamuremye ikamubwira ivyo wamuremye amwitezeko. Murakoze cyane, murakoze kubona mwakwikanye kino kiganiro. Pastor Fidel turamushimiye kubona yitavye ubutumire bwacu akaba ne kujije kutubwira no majambo meza mazima. Kumbure hari ikindi nokongera ko Madame Yvette nuko hari ikintu gikomeye cyane kijyanye nuko iki kintu turiko turavuga nicyokorwa mu buryo bwo gushaka kwingufu cyane. Sinzi igene abavyeyi bo bikora mugabo barakene kwanza kwegera hafi abana kugira ngo iki kintu cyo gusenga no gukurikira Imana. Narabonye experience nagize ni uko nabonye hari nk'abana bakorera mu miryango y'abakozi b'Imana ugasanga babikora kubera papa yafashe inkoni yategetse ati ntushaka uri umwana wa pastor ngo yakajije gusenga tegeza kuza hanyuma bigahera babivuyemo. No kuvuga ngo y'abavyeyi begereye abana bakabasanga izi ntahe bakaberekana cyane cyane ivyamwa no kuvuga no kuvyitangira ibintu abana bakagira umutima bikunze uvuga ati nifuza nanje kugira kumera nka papa nifuza ko nanje Imana yanje yumba hafi nkuko ibana na papa ako kantu kararyoshe gose nifuza ko Imana yanje nshaka kurika Imana ya papa ko Imana ya papa narayibonye ifo ko babona Imana mu buzima bwacu mu buzima bwawe mu buzima bw'umumama mu buzima bw'umupapa umwana akavuga ati ngo nifuza kuba kumera nka mama kubona Imana mama abona ku buryo ni mu biganiro mugiriranira umwana aguma kubwira ati mfashaka kumenya kuko ikintu maze kubona nk'abana biwanje barakubaza ibibazo kata Yesu uwo Yesu mugumu bakakubaza kwibazo Yesu ari hehe Yesu ameze gute Yesu hakagira igihe rero uwo Yesu akagira igicapo cyiza ciwe ku buryo bumva aza n'ingoga mu mitima yabo kumwirukira kumukunda agatinda kaba hafi y'imitima yabo bica byoroha yuko bashaka kuganira ubucuti bitabaye ibintu biri mekanike vy'inguvu kuba forsa muteza gusenga muteza kwikora gutya kenshi nabonye bihera batabikunze umviye umenga Imana yo Mana irakaze cyane kumenya iyo Mana yaremereye iri dur ni police ariko tubazanyemo Imana muri aspect y'urukundo n'ubucuti n'Imana igira neza n'Imana dufitiye intahe tukanababwira ati ibi byose n'Imana bikoze izo n'Imana umuvyeyi akemera kureka icyo kibanza ciwe cy'ushoboye byose akagisigira Imana bari ibintu byiza cyane biraba biryoshe nci nibuka kantu umwana yigeze gutubaza turiko turababwira inkuru z'agakiza Imana muremye Imana yaje mwisi Imana dukunda umunsi umwana acara tubwira ngo mama ngo nje numva nkunda Imana gose ngo numva nkunda Yesu umwana afite 3 ans ngo numva nkunda Yesu cyane peka none ngwe ngo tuzoja kumuraba ryari umva uramushira mu inkumbu z'umuntu atazi akumva jean ngo muje numva nkeneye kaza kuturamutsa umva nkeneye ko umunsi umwe tuzogenda natwe kumuramutsa donc nibaza yuko ikindi kintu gikenewe gose kiretse ko turaba força no kubabwira ibintu by'Imana bakiri bato ari ikiganiro twagize ko bagikurikiye ikiganiro aho tuvuga kwigisha ijambo ry'Imana abana kuva umwana akiri mu nda donc umwana ushobora kubwira kumviriza bimubwire ntuzobimubwira kwije 10 ans ngo ukire ibintu bishasha oya bimubwira kuva kiri muto abikura byumva akure yumva musenga akure yumva muvuga Yesu uko azogenda arakura niko azogenda aragira ico gicapo ciza c'uwo muntu mwiza abana n'abavyeyi biwe akabagirira neza akabaha minerval akabaha amahera y'umukate hama umusabye shokora akamubwira ati Yesu yaduhaye amahera Yesu aratanga amafaranga donc arazi uwo muntu ashoboye byose uko cyo gicapo ciza twibaza imiryango yacu nk'abakristo dukwiye kugira kandi kiradufasha kurera abana kiradufasha ntituvunika mu gihe twabahashize mu biganza by'Imana. Mwakoze cyane kandi na Pastor Fidel yakoze ku majambo meza yatubwiye kandi kuba nitavye utumire bwacu twizera ko ndende tumutumira azogaruka. Yego murakoze cyane. Mwakoze umwami Yesu abahezagire kandi ubuntu bw'Imana bugure mu ngo zanyu no miryango yanyu umwami Yesu abahezagire. Amen.